Amakuru mu Kirundi ndabaye ikaze mwebwe mwese muriko muradukurikirana bivanye naho muherereye kaze muri ano makuru yacu mugira mushikizwe na jewe Arlette Mugisha. Amakuru twabateguriye agizwe n'ingingo nkuru zikwirikira. Musitanteri wa komine Mukaza arasaba abafise ingendeshwa hano mu gisagara ca Bujumbura zunguruza abantu zashaje ko boja gusaba ingurane mu mabanki kugira ngo bazisubirize. Nayo ibarabara ry'igihugu nimero 3 ryari ryarabomotse bitewe n'imvura yaguye mu Karondo muri komine n'intara ya Rumonge ngo ryarasubiye kugenda nyuma yuko barikoze vyimfata kibanza. Ndabaha ikaze rero mu kanya n'inkuru imwe ukwayo. Dasubiye kuba ikaze kuri mwebwe mwese muriko muradukurikirana. Musitanteri wa komine Mukaza arasaba afise ingendeshwa zunguruza abantu hano mu gisagara ca Bujumbura zashaje kuja gusaba ingurane mu mabanki kugira ngo bashobore kugura izimeze neza. N'inkuru dukesha mugenzi wacu Benoit Sindayigwara. Mu makartier atandukanye ya komine Mukaza aho ni mu gisagara ca Bujumbura haribonekeza imodokari zunguruza abantu zishaje, zimwe ugasanga intebe bicarako zaraheze zikanatabura n'impuzu z'abiyunguruza. Aho ntituvuze ko bishika iyo imvura irikiragwa abakiriya bakavigwa, eka biranashika izo ngendeshwa zigafatwa n'umuriro zigasha iyo zunguruje abantu. Kuri ivyo vyose twashikiriye urongoye komine Mukaza Frohankeza yagize ica bivugako. Akamo twotera abasanzwe batunze mwe nayo mabisi kubibona turabibona kandi turabizi. Turabona amabisi asanzwe agenda yaraheze, duhamagara benezo kwegera amashirahamwe asanzwe bakorana nabo mujanye no kugurana bakabagurana amahera bagakoresha imiduga isanzwe imeze neza. Ngira ngo muramaze kubona amashirahamwe yafashe ya mbere. Haro izo twamo tubona zimwe za van business, murabona imiduga yashizemo no munashizemo umutahe wiwe mwinshi kandi mutahe mu kintu akarakora ona akakora ikintu ciza. Nabo bandi rero bafise tuya tubisi tune turasha tubona tugira ingorane rimwe nemwe mu nzira tubahamagarira gukorana n'amashanga asanzwe bakorana ayayibu amabanki acanga ama microfinance bakabegera bakavuga n'umwe bo hana ingurane kugira umwuga wabo bawukore neza cyane bafise n'ibyuma bimeze neza, kuko aha n'izindi ngingo zizaba zifatwa mu minsi iza, kuko twarabonye bitara amasanganya, kuko n'ubuzima bw'abantu bava buhaherera canke ubuzima bw'ibintu bikikije abantu baca imisi yose. Ivyo biruko mu gihe hari umugambi wa leta ko hagiye kuboneka imodoka zikomeye zo kunguruza abantu zishobora gusubirira izo zishaje. Tubandanya n'amakuru ya cano mu gisagara ca Bujumbura. Abenegihugu bakorera ku isoko rya Kotebu ahegereye ahatabwa imicafu bamenyesha ko batewe ubwoba niyo micafu kuko yarengeye ico kibanza ikaja mu mabarabara, bakibaza ko bishobora kubatera ingwara. Inkuru tukisha mugenzi wacu Hoserine igira neza. Ku isoko ya Kotebu neza iruhande hadandarizwa inyama, imikeke n'ibindi biribwa bitandukanye, haribonekeza umusozi w'imicafu yahevye ikarenga ikibanza yagenewe gutabwamwo igakwiragira mw'ibarabara. Kubera umwanda mwinshi abenegihugu bamwe ntibagitinya kuhihagarika, aho hamwe uhasanga n'amazirantoke. Bamwe mu benegihugu bahakorera bavuga ko iyo myanda ishobora kugira ingaruka mbi ku magara yabo, bagasaba ababijejwe ko bogira ico bakoze kugira ico kibazo kive mu nzira. Nk'imbura iyo yaguye hoho haba hanuka cane ku buryo uri nk'umuntu afise amagara make ho guhagara umwanya munini ntiwo bishobora kubera abahanuka cane. Nk'ababijejwe bari bakwiye kubikorerako kuko bisanzwe urabona nk'ahanye hari abantu hariho ababa hari kuhera mu gitondo gushika ku mugoroba, urumva rero nk'isuku riba rikenewe. Twebwe icyo twosaba ni uko nyene boraba iki kibazo baragitorera umuti, kubera urabona ko ibintu bigumye kunyivira mu bantu barashobora kugira amagara mabi. Ndikumana Nestor icegera c'umuyobozi mukuru w'iyo soko ya Kotebu amenyesha ko ico kibazo kiri mu gutorerwa umuti vuba. Kubyerekeye isoko ubwa mbere na mbere ho mumenye yuko ino soko ya Kotebu si isoko nk'izindi, ni isoko y'imfungurwa. ibice birenga 90% n'imfungurwa.
ahari imfungurwa rero isuku ryaho usanga rigoye gutunganya, ni ibintu byo kwamizako ku buryo ushobora gukora isuku mu gatondo nyuma y'iminota 30 hagarutse ubundi agasanga hamaze gucafura. Nayo ubundi muri rusange je no ko isoko ya Kotebu bisa neza kuko iyo bidasa neza narijya kaburimbo ntimoricamo kuko urabona ko yegereye isoko mamusanga ari ahantu hameze nabi cyane, no ngaha ku makuru ntimuhaje ndetse no mu isoko ntimuhaje. Mu kibanza gitabwamwo imicafu ciyo soko ya Kotebu ifatwa nk'iya mbere mu gisagara ca Bujumbura, inyuma yaho isoko nkuru ihiriye urasangaho n'impene ziriko ziraharisha. Tubandanya n'amakuru yacu. Ibarabara ry'igihugu nimero 3 nyuma yuko ryari ryarabomotse bitewe n'imvura yaguye mu Karonda muri komine Rumonge mu ntara ya Rumonge nyene ngo ryasubiye kugenda nyuma yuko barikoze vyifata ikibanza. N'inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Patrick Hatangimana. Sagaseseshwa rumuri ibarabara ry'igihugu nimero 3 ku gice cyaryo gihuza intara ya Rumonge na komine Nyanzarake ni mu ntara ya Makamba. Ubu rirarengana ukuri kwamye. Ni nyuma yaho ikiraro kiri ahitwa Ikaronda muri komine n'intara ya Rumonge gisenyuriwe n'imvura isegenya yaguye mwako karere kuri wa gatandatu igenekerezo rya 10 ruhuhuma uyu mwaka nyene turimo. Kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 11 ruhuhuma uyu mwaka nyene turimwo abakozi b'ikigo kijejwe kubaka no gusanura amabarabara mu Burundi Agence routière du Burundi mu gifaransa ARB mu mfunyapfunyo bazindukiye mu bikorwa byo gusanura iryo barabara. Ibikorwa byari bihagarariwe na Engineer Lieutenant Colonel Bigirimana Constantin aramutswa ico kigo. Kuva isaha 8 z'umuhingamo iryo barabara ryari ritanguye guhita vyimfata kibanza. Ibarabara ry'igihugu nimero 3 Bujumbura Nyanzarake rifise uburebure bw'ibirometero 125 ryari rigezaho umwansi ashaka. Ubu ahatari hake ririko rirasanurwa ibizofasha mu korohereza urudandazwa hagati y'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga binini no gukomeza igisata c'ingenzi n'uburovyi bwo mu kiyaga Tanganyika. Amakuru yacu tuyabandanirize mu gisata c'inkino mu higanwa ryo gusiganwa ryabaye kuri Uwimana hano mu gisagara ca Bujumbura harabonetse banyosaba bashasha nayo ngo abakinyi canke abamenyereza bagwana iyo hariko haraba inkino ngo bagiye kuzoza barafatirwa ibihano. N'inkuru dukesha mugenzi wacu Gilles Vernet na Kima. Ayavugwa mu nkino tuhere mu nkino zo kwinonora imitsi akuru no w'Imana habaye ihiganwa ryo gusiganwa ku rwego rw'igihugu ryahuje abanonotsi bava mu ntara zitandukanye. Jedone Kwizera arongoye ishirahamwe ryo kwinonora imitsi mu Burundi aratubwira uko iryo higanwa ryari ritunganijwe ndetse akavuga ko ritanga icizere. Uravye abatlete baje bava hanze ingene basize abatlete biyanzanira ngaha mu Burundi, mugabe ivyo bigaca biha ingoga abatlete bo ngaha bakabona yuko bishoboka ko banganya nabo. Bajye bana twahaye prix spécial du président no twana dufite imyaka 9 kandi mwabonye ingene mwiru twariko turiruka mukabona ingene dufise n'ishaka tutigeze dutinya ngo bamwe nibarebera abandi nibagufi. Abana b'imyaka 9 basiganywe n'abana bafise imyaka 15 16 ibintu bitangaje. Ati mugane mu Kirundi ngo izovyara imfizi ntiramburuzwa, hajye uzosanga aje mu gitondo babaye Francine canke bakaba Kavarine canke bakaba abandi batlete baduseka. Niko bwa Emile Hatungimana yabaye wa mbere mu gisata cy'abakuze asaba ko babandanya bashigikirwa. Wewe ndavye ku rwego ndiko ndagerako ndifuza ko no tera imbere nkagenda mu mahanga tukagenda duserukira igihugu nkuko abandi bumva twumva bajabutse guserukira igihugu kanaka. Natwebwe turasaba ko bodufasha tukajabuka mu bihugu biteye imbere tukaja gukorerayo imyimenyerezo tugakora amantenema ndetse tugakora na competition. N'inkino za Primus League zarabandanije mu mpera z'inondwi aho umugwi wa Vitaro watsinze umugwi wa Frambody Centre basanzwe bariko bahiganirwa igikombe ca Primus League. Urukino rwabonetsemwe imishamirano hagati y'abakinyi n'umuhagarikizi byari bimaze imisi ndetse biriko biribonekeza no kuzindi nkino. Kuri iyo nyifato itabereye Yusufu Mose arongoye igisata kijejwe gutunganya amahiganwa mishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB aratera ivyatsi iyo nyifato itabereye kavuga ko vuba ingingo zibereye zigiye gufatwa kugira iyo ngeso mbi iranduranwe n'imizi. Muri
Afrika urukino rwa nyuma rw'igikombe ca Afrika cyariko kibera mu gihugu ca Cote d'Ivoire, igikombe kigumye mu gihugu ca Cote d'Ivoire batsinze igihugu ca Nigeria ibitsindo 2-1. Intsinzi yabonetse mu kizigenza wa Cote d'Ivoire Max Arengrader afise ibendera rya Maroc. Izo nkino z'igikombe ca Afrika zarangiye igihugu ca Nigeria kibaye ca kabiri, Afrika y'Epfo ya gatatu, nayo leta y'intwaro rusange ya Congo ibi ya kane. Décisif donc à 37 reprises en 36 matchs. Star Times, profitez de la vie numérique. Dusozere n'amakuru avugwa mu makungu tukaba twarateguriwe na Alain Lorisi Ndongozi. Mu rugendo yagize mizinga rya Mayotte ku munsi w'Imana igerekezo rya 11 ruhuma uyu mwaka, umushikiranganje w'intara hagati y'igihugu cy'Ubufaransa Gérard Darmanin yaremereye abanyagihugu b'iryo zinga ko bagiye gusubirwamo ibwirizwa shingiro mu ntumbero yo gufuta itegeko ritanga ubwenegihugu bw'Ubufaransa muri iryo zinga rya Mayotte. Muri iryo zinga rigira 101 mu mazinga yukira igihugu cy'Ubufaransa hamaze igihe ihungabana ritewe n'abene igihugu bidoga ko umutekano udakwiye kandi bakongera bakidogera bimukira babandanya kuba benshi muri iryo zinga. Ifutwa ry'iryo tegeko bitanga vyoroshe ubwenegihugu bw'Ubufaransa kubimukira baja mu izinga rya Mayotte nimwe mu ngingo itoroshe kuko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Emmanuel Macron bariyamiriza gose, ariko iryo tegeko ritegezwa gufutwa kugira bene gihugu ba Mayotte batekane. Uwo mushikiranganje amenyesha ko kuvubu atamunyagihugu azosubira kwitwa mu Faransa mu gihe atavyawe n'abavyeyi b'Abafaransa, aho itegeko ryahora ryavuga ko umwana avukiye mu izinga rya Mayotte ahabwa ubwenegihugu bw'Ubufaransa akwije imyaka 18 mu gihe akwiza imyaka 5 abaye muri iryo zinga, nayo abavyeyi biwe bakaba barabaye n'imiburiburi amezi 3 imbere yuko bibaruka uwo mwana. Mu gihugu ca Hongria umukuru w'igihugu umukenyezi Katarina Novak yarasanzwe yegereye cyane umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu yarayatanze imihoho. Ivyo bikaba vyatumwe n'akajagari katewe n'abene igihugu ba Hongria biyamiriza ingingo y'uwo mukenyezi yaraherutse gufunguruza umugabo yagirizwe icyaha cyo guhohotera agateka k'abana. Ivyo bikaba bibaye inyuma y'iminsi mike Judith Varga yahora ari umushikiranganje w'ubucamanza atanze imihoho. Ico kigongwe cyahawe uwo mugabo cyatanzwe mu kwezi kwa kane umwaka wa 2023 inyuma y'urugendo Papa François yagize ku mugwa mukuru Budapest, ariko bikaba vyamenyekanye mu duheze ko uwo mugabo atakiri mwibohero mu gihe yari mu gihugu ca Qatar amaze kubona agashavu k'abanyagihugu ba Hongria bari bihaye amabarabara. Uwo mukuru w'igihugu yihutiye gutaha maze agishika ku kibuga c'indege amenyesha makungu ko atazi imihoho, mbere agira ko asaba imbabazi kuri abo bose bababajwe n'irekorwa ry'uwo mugabo. Uwo mukenyezi w'imyaka 46 yari yabaye umukuru w'igihugu ca Hongria kwezi kwa gatatu k'umwaka uheze, akaba ari uwo mukenyezi rudende amaze kurongora ico gihugu. Nino kuri ayo makuru avugwa mu makungu dusozereye kano makuru yacu y'uno munsi, ariko kuba dufatiye hagati mu nkundire ndabasubiremo ingingo nkuru zari ziyagize. Mustaneri wa komine Mukaza asaba bafise ingendeshwa zishaje zikorera hano mu gisagara ca Bujumbura zunguruza abantu ko boja gusaba amadeni mu mabanki kugira ngo bazisubirize. Nayo ibarabara ry'igihugu inimero 3 yari ryononekaye kubera imvura yaguye mu Karonda muri komine Rumonge n'intara ya Rumonge ngo ryarasubiye kugenda nyuma yuko rikozwe byimfatwa kibanza. Nino ngaho rero duciye dusozerera ano makuru, ndabashimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana, ndabipfuriza kubandanya mugira ibihe byiza.